Reka ndaguha akarorero hano muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo ntutinye. Ni ijambo ryanditswe inshuro zirenga 365 bisobanura ngo buri munsi ku mwana w'Imana ku muntu wese atahura rino jambo hariho ubuhanuzi ku buzima bwiwe umubwira ngo ntutinye. Sivyo rero nawe mwene data uriko aradukurikirana muri kino yeganiro nagoma ndabwire ngo hariho ubuhanuzi buri hejuru yawe bobwira ngo ntutinye. Ushobora kuburindira uruvyara igihe kirekire, ushobora kuburindira urugo igihe kirekire, ushobora kuri mu gihe cyo kutemegwa cyo gutabwa, ushobora kuri mu gihe c'intambara izi cankwe ziriya, mu gihe c'intege nke mu buryo bumwe canke ubundi. Imana by'ukuri igukomeze wibuke ico Bibiliya ivuga kuri ivyo bihe uri kuracamo. Reka nk'umukristo rero Imana idushoboze kwihangana ibihe biriko biraduhindukana. Urashobora kuba warabifisemo uruhara, urashobora kuba utafisemo uruhara, muga ico Imana iguhamagarira iriki guhamagarira kuvyihanganira ni kugira icizere ku vy'Imana yavuze. Hari ico Imana yakubwiye, izere ico nyine Imana yakubwiye. N'igihe uri kurabona ibintu biriko birakuzako bitandukanye n'ivyo Imana yakubwiye, ukwiye kuguma wizeye Imana, ukwiye kuguma wizeye ku vy'Imana yavuze. Umuntu ashobora kubesha, umuntu ashobora guhinduka, abantu bashobora gusezerera ibintu babishitse, ariko umwami wacu Yesu Kristo iyo asezeranye arashitsa. Abi Filipi 4:6 baravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifadikanije no gukenguruka. Rero igihe urashirwa n'ivyo bibazo urakwiye kwiga gusenga, urakwiye kwenteresa ku buzima bw'iwawe, urakwiye kwinginga Imana ku buzima bw'iwawe. Kubera Imana yonyene nishobora gukura muri ivyo bibazo, Imana yonyene nishobora gutuma uba mu buzima bw'umwidegenzo. Imenyereze kwihana. Urakijijwe byashitsuraguye kugwa ntibizigura ko ari umuhero w'isi. Turi munsi y'imbabazi z'Imana. Ihane ico mu yandi majambo cita ni igihe cakujeko mugo kiza ari igihe kibi. Ico gihe rero kibi kigushitseko ntugumeyo, haguruka umere nka wa mwana w'icangazi yavuze je nivyo naratwaye ivyo wanje vyose ndono nibi vyanje vyose mugo singiye gupfa nsangira n'ingurube. Ubuzima bw'ingurube n'ubuzima bw'ubucafu nije singiye kuguma ndikumba muri ubwo buzima bubi. Reka nsubire kwa data. Uriko urasoma muri iryo jambo usanga se we yaramuharira, nawe we umwami arashobora kuguharira kandi uri munsi y'imbabazi ziwe. Aragukunda. Nivyo nibihe bibi vyagushikiye mugabo ntuwemere kuguma hasi. Haguruka usubire urondera Imana, haguruka wihane usubire wegera Imana. Ndabaye ikaze muri cya kiganiro kidasanzwe c'amasengesho c'amakibi imisozi kuwa gatanu. Uno munsi kaba twongeye handi kugira ibakwe byo kuronka umutumire kandi agasangwa ari umusangwa mu kiganiro c'amasengesho. Reka ndamubahe idondore. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Murakoze kunyakira muri kino kiganiro. Ni Pst.Jules Akizimana. Muri kino kiganiro si rya mbere tusanzwe tugikorana. Imana ibahe umugisha. Amen, amen, amen. Uno munsi rero Imana kashyize mu mutima w'ijambo rivuga ngo gukomera mu bihe. Mugabo mbere ko twinjira muri umwanya wo kuvuganira ingene umuntu akwiye gukomera ari mu bihe, nagomba duhe umwanya kandi Pst.Jules adufashe gusenga twiyegereza Imana kandi twitegura kwakira ijambo ry'uno munsi n'amasengesho y'uno munsi. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, imbabazi zawe, urukundo rwawe. Ndawushimiye kuri Imana yo kwizigirwa. Woraho urakoze muri kano kanya keza uduhaye. Mwami ndisengera kandi sengera umuntu wese agiye kurikirana kino kiganiro. Mwami Yesu bane natwe uturemere igicu ciza cyo kumva ico ugombe ko twumva, kandi uko tumaze kumva intumbero ya kino kiganiro Mwami udehe gukomera mu bihe bitandukanye umwe wese ari karacamwo. Urakoze, izina ryawe rikomeze kubahwa, ubintango n'iherezo ya kino kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Umwami Yesu rero yarabwiye abagishwa be muri Yohana 17 mu gihe cya 17 arabasengera. Yarabasengera arababwira ngo asenga avuga ngo data ndagusabe ngo bakure muri nosi
ariko ndagusabye ngo bazigamire muri nosi. Yesu yarazi yuko muri nosi bazohura n'amarushwa, hari ibihe bizoza mu buzima bwabo, hari ingwara bazizobatera, petete hari abantu bazobahama, hariho ibibazo byinshi bizobazako. Umwami Yesu asengera abigishwa biwe avuga ngo mana ndagusabye bazigamire muri ivyo bihe bazocamo, ubazigamire muri uwo mwanya bazobarimo. Rero nagomba nk'umwanya pasteur, mbere yuko tuza kuganira neza, mbega pastor, ibihe ni iki umukristo birashobora kwasha ibihe bimuhindukana? Murakoze cyane gose, iri jambo rirahambaye kandi rirakomeye. Iyo tuvuga gukomera mu bihe, birumvikana yuko cane cane ari bihe bitoroshe umuntu aba ari karacamwo. Uravuze ati mbega birashoboka yuko ibihe bihinduka ku muntu cane. Akarorero tubona gasanzwe kandi benshi musanzwe muzi, na akarorero k'umugabo yitwa Yobu. Yobu Bibiliya iratwereka yuko yari umuntu w'umugororotsi, yari umuntu yubaha Imana, yari umuntu vy'ukuri ataco wo murega, kandi n'umuntu Imana yishimiye ko ari umugororotsi. Ariko Yobu yarafise ibintu vyinshi turabibona muri Bibiliya, yarafise itunga, yarafise abana, yarafise umugore, yarafise ibintu vyinshi. Ariko igihe carageze ibihe birahinduka. Imana iramushira ahantu yaho Satani amugerageza, kandi yizeye neza yuko uyu muntu araza kumugumako uko bigenda kose. Yobu igihe carageze, itunga riragenda, abana barapfa, ivyo yarafise birahera, umugore aramwihinduka. Turabona amajambo yagiye avuga Yobu. Hamwe n'ivyo hariho amajambo yo kwihebura yavuze, yo kuvuma iminsi n'ibindi. Ariko turanabona n'ayandi majambo nyene ari mu ivyizigiro avuga ngo ariko yo irazi inzira ncamo, niyamara kumvugutira zova yemeze nk'izahabu. Rero ku mukristo birashoboka yuko ibihe bihinduka. Yobu abantu mu gihe ciwe ntibigeze babitahura, nico gituma ubona bagerageje kumubwira ati we birashoboka yuko hariho ivyaha wakoze. Ntibari bamenyereye umuntu w'umugororotsi ahura n'ibibazo kandi Imana adoka atagicumuro yagize. Rero abantu bose baca mu bihe bigoye bigumye, si uvuga ngo ni igihano c'Imana. Ibihe rero birashoboka ko bihinduka ku mukristo. Amen, amen. Mwumvise yuko nk'abakristo turashobora gushika ugasanga bashijwe n'ikibazo, ugasanga hari ibintu vyakujeko, mugabo ukwiye kuguma wizeye Imana n'igihe ivyo wizera bitandukanye n'ivyo biriko birakubako. Ugisoma ijambo ry'Imana mu Filipi 4 umurongo wa 3, Bibiliya tubwira ukuntu tugiye kurondera inkomezi tuzikura ku Mana. Bivuga ngo nshobozwa n'umpa inkomezi. Inkomezi zacu zari zikwiye kuva ku Mana. N'igihe bisa nko kumega twazitakaje, n'igihe bisa nko kumengo turiko turapfa, n'igihe bisa nko kumengo ivyizigiro byose vyagiye, umukristo yarakwiye kurondera inkomezi muri ivyo bihe biriko birahinduka. Reka pasi bivuze kuri ico kintu cyo kurondera inkomezi ku Mana. Birakenewe gose, kubera iyo ibinyene vy'ibihe bihindutse ku muntu, kimwe umuntu akwiye kumenya cankwe n'abantu dukwiye kumenya, nkuko nariko ndabivuga, umuntu wese ari mu kibazo si uvuga yuko yacumuye ku Mana. Imana yashobora kubirikira mupima, Imana yashobora kubirikira mwigisha. Twe nk'abantu turihuta uvuga ngo he naka ngo ibintu bimeze uku, ibintu bimeze uku. Ntumenye ko ashobora kuba ari mu mwanya by'ukuri nubwo bigoye, Imana ikabikimwemera, Imana ikabimuzi, kandi uwo muntu akaba kigorokeye Imana. Rero ni vyiza yuko imitima yacu muri ico gihe ikomeza kubaho yisunze Imana. Bibiliya hari ahantu ivuga ngo kurema wisunze uhoraho. Urumva umutima wawe ukawuremesha wisunze Imana. Ni vyiza ko muri ico gihe umatana vy'ukuri n'Imana, ukabaho ubuzima bwo gusenga, ukabaho ubuzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. Niho hari isoko y'inkomezi zacu. Kuko uri mu mwanya wo kumva amajambo menshi abantu bavuga, amakomantere bakubwira ko n'ibindi. Iyo ugiye kumviriza abantu uranyika, uratwagwa, urananigwa, urafata amadecision atariyo muri ivyo bihe bigoye. Nico gituma ari vyiza kwimenyereza kumva ijwi ry'Imana cane gose gusumba amajwi y'abantu iyo uri kuraca muri ivyo bihe. Iyo abantu baguhagurukiye, iyo ibihe vyaguhindukanye, rondera mu nyonga h'Imana. Aho nyene niho hashobora gutuma
ugumiza umutima wawe kuri Kristo kandi ukanesha ibihe uri kuracamo. Amen amen. Muvushatse kuvuga yuko umuntu ariko arashirwa n'ivyo bibazo akwiye kurondera inkomezi ku Mana cyane gose. Amen amen amen. Hari ikindi kintu naragomba tuvugana yo ikindi kintu uvuga ngo kugira icizere ku masezerano y'Imana. Wowe uri umukristo ukwashirwa n'ibibazo mugarira Imana yakubwiye. Ugiye gusoma muri Yesaya igice ca 41 umurongo w'icumi aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebure kuko Imana yawe nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kugororoka kwanje. Aya n'amajambo Imana iha umukristo kugira ngo akomere. Ni n'isezerano Imana yavuze. Rero nshatse kuvuga yuko iyo wizeye Imana ugashirwa n'ibibazo ukwiye gutahura yuko hari iby'Imana yakubwiye n'ibyo ukwiye gukomereza ko. None pastor iyo umuntu ari mu bibazo ntakwiye gukomereza mu cy'Imana yamubwiye cyane gose. Amasezerano y'Imana ni kimwe mu bidukomeza mu rugendo. Amen amen. Kubera urashobora kuba uri kuraca mu bihe bigumye ariko mu rundi ruhande iyo wibutse ikintu Imana yavuganye nawe, iyo wibutse uri kuraje aho Imana yagusezeraniye urakomera. Ikindi nasanze gikomeza umuntu mu bihe bigoye, mbega urashobora kwibaza ati mbega bino bihe nije wa mbere bishikiye, mbega bo byashikiye babisohotsemo gute, bavyifashemo gute. Ni byiza yuko twigishwa n'ijambo ry'Imana tukaraba, kubera nta bihe na bimwe ducamo bishasha tutabona mu ijambo ry'Imana. Ni bihe byo kugwara, ni bihe byo gupfusha, ni bihe byo kutakaza ibinabiriya. Hari uburero butandukanye bw'abantu, ni bihe byo kugwanywa, ni bihe byo kutemegwa. Ivyo bihe byose turabona abantu muri Bibiliya babiciyemwo. Hari n'abatevye no kuronka abana cane gose. Ivyo byose ni bihe biza ku muntu, umuntu akagerera kure cane y'Imana, akihebura, akananigwa. Ariko none muri ivyo bihe mbega nta bandi babiciyemo muri Bibiliya kandi babisohotsemo amahoro. Imana yatabaye. Rero nico gituma mvuga ngo ni byiza nigiki Imana yavuganye nawe muri rugendo. Niyo utoba wibuka neza mu buryo busobanutse ico Imana yavuganye nawe, ba mu ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana. Hano harimo amasezerano menshi cyane adukomeza nk'abana b'Imana. Reka ndaguha akarorero. Hano muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo ntutinye. Ni ijambo ryanditswe inshuro zirenga 365. Bisobanura ngo buri munsi ku mwana w'Imana, ku muntu wese atahura rino jambo, hariho ubuhanuzi ku buzima bwiwe umubwira ngo ntutinye. Sivyo? Rero nawe mwene data uri kudukurikirana muri kino yeganiro, nagoma ndabwire ngo hariho ubuhanuzi buri hejuru yawe bobwira ngo ntutinye. Nkuko turabivuga, ushobora kuburindira uruvyaro igihe kirekire, ushobora kuburindira urugo igihe kirekire, ushobora kuri mu gihe cyo kutemegwa, cyo gutabwa, ushobora kuri mu gihe c'intambara izi cankwe ziriya, mu gihe c'intege nke mu buryo bumwe canke ubundi. Imana by'ukuri igukomeze, wibuke ico Bibiliya ivuga kuri ivyo bihe uri kuracamo. Amen amen. Nkuko nakunda bivuga rero, nkuko nakunda bivuga kugira icizere ku Imana yavuze. Hari ico Imana yakubwiye, izere ico nyine Imana yakubwiye. N'igihe uri kurabona ibintu biriko birakuzako bitandukanye n'ivyo Imana yakubwiye, ukwiye kuguma wizeye Imana, ukwiye kuguma wizeye ku vyo Imana yavuze. Umuntu ashobora kubesha, umuntu ashobora guhinduka, abantu bashobora gusezerera ibintu babishitse, ariko umwami wacu Yesu Kristo iyo asezeranye arashitsa. Ashobora kutagusezerana ngo akubwire ngo bimenze gutyo nkuko ariko arabivuga, ngo basanga hari amajambo yavuze ariko ubuzima bw'iwawe ayo majambo yavuze yagira yawe, utangura uyavuge, utangura uyabemwo, utangura uyarimbureko. Hama aho Satani karagerageza kugushira hasi, utangure watura intsinzi, ku intsinzi ni yawe, ni intsinzi Kristo yaduhaye. Abi Filipi igice cya 4:6 baravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifadikanije no gukenguruka. Rero igihe urkwashirwa n'ivyo bibazo, urakwiye nkuko ariko arabivuga, urakwiye kwiga gusenga, urakwiye kwenterasaza ku buzima bw'iwawe, urakwiye kwinginga Imana ku buzima bw'iwawe. Kubera Imana yonyene ishobora gukura muri ivyo bibazo, Imana yonyene ishobora gutuma uba mu buzima bw'umwidegenje. Rero pastor, nkuko twariko turabivugana nyene, umuntu biramushikiye
biramushikira arakijijwe mugo nubwo akijijwe vyashise arakoze ibyaha hami bibiri ivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu hami ico cyaha yakoze hariho ingero yaco yaje mu buzima bwiwe birashise aragwaye ingwara birashitse kubera ko yivye par exemple nk'umukristo agiye mu gasho none ibihero mu yandi majambo vyamuhindukanye kandi vyamuhindukanye kubera amakosa yakoze none cagira gute ka pastor muri ico gihe umuntu acahura n'ibintu novuga gute bitandukanye icambere hariho icaha ukora kikamenyekana abantu bakimenya ugasanga ugiye mu kibanza cyo kuremerwa n'amakomantere y'abantu n'amakritike y'abantu cyangwa ivy'abantu bariko barakuvuga ko nawe ubwawe ukagira umutima ukwagiriza jewe ico no hanura umuntu muri ivyo bihe abaguyemwo izo ntege nk'abaguyemwo cenco cabaguyemwo ni vyiza yuko utazitebamo cankwe ngo utebe mu majwi y'abantu ivyo bariko barakubwira cankwe urubanza umutima uri kuragucira egera Imana Bibiliya iravuga ko Imana n'umutunzi w'ikigongwe ni umunyembabazi Imana yacu ni Imana iharira Imana iranka gusa umuntu aguma muri ivyo aguma muri ico caha yakibonye yakiguyemwo Dawidi n'akarorero keza tubona muri Bibiliya Dawidi yari umuntu adasanzwe n'umuntu w'akarorero twese twigirako ariko Dawidi hari gihe vyashika nawe akagira intege nke ugasanga yasambanye byishe yagize ibinabiriya ariko icatuma Imana inezererwa Dawidi nuko yihutira kuza imbere y'Imana akihana akaboroga rero n'ahantu muri Bibiliya tubona Dawidi ari karaboroga abwira Imana ati Imana ntunkuremwo muhemu wawe asaba Imana imbabazi rero mwene data ntube umwanya wo kumviriza abantu cane gose ahubwo ihutira imbere y'Imana utunganye nayo usaba imbabazi hanyuma ubandanye urugendo ruja mu ijuru twese turagira ibitugora turahura n'ibi canke biriya sindiko ndagutera intege muri ivyo ariko nagomba ndabubwire inzira y'ukuntu wobisohokamo ni kwihana ni kuza imbere y'Imana ukaboroga ukatura icaha cawe ugasengerwa hanyuma ugakomeza urugendo ni rurerure cyane nejo uzohura n'ibi nabiri ariko muri ivyo bihe ni vyiza gusaba imbaraga Imana zotumunesha ntiwamuri utsindwa Bibiliya ivuga ngo icavyawe n'Imana cose kinesha isi mu kuvuga bwa kabiri kwacu turavukana ikapasite yo kunesha nubwo bishika tukaraswa imyampi tukaneshwa iyo bishitse ihane tunganya amen nuko reka bivuga pastor imenyereze kwihana urakijijwe byashise uraguye kugwa ntibizubira ko ari umuhero w'isi turi munsi y'imbabazi z'Imana ihane ico mu yandi majambo cita ni gihe cakujeko mugo kiza ari gihe kibi ico gihe rero kibi kigushitseko ntugumeyo haguruka umere nka wa mwana w'icangazi yavuze je nivyo nara twaye ivyo wanje vyose ndono nibivyanje vyose mugo singiye gupfa nsangira n'ingurube ubuzima bw'ingurube n'ubuzima bw'ubucafu nije singiye kuguma ndikumba muri ubwo buzima bubi reka nsubire kwa data uriko rasoma muri gihe jambo usanga se we yaramusubira aramuharira nawe we umwami arashobora kuguharira kandi uri munsi y'imbabazi ziwe aragukunda nivyo nibihe bibi vyagushikiye mugabo ntuwemere kuguma hasi haguruka usubire rondera Imana haguruka wihane usubire wegera Imana ndizeye ko ano majambo arashika yandi hantu ndizeye yuko kino kiganiro kirabafasha kindi kintu agomba tuganira ko pastor ni kwihangana no gushishikara urashikiwe n'ibibazo nivyo urakijijwe mugabo ici Imana ikeneye ibihe vyaguhindukanye ukwiye kubaho umuntu yihangana ashobora gusoma muri Baroma 5 murongo 3 gushoma murongo kanavuga ngo kandi sivyo vyonyene ariko kandi tunezererwa n'amarushwa yacu kuko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana amarushwa ateza gutera kwihangana kandi ukwihangana gutera kudatsindwa no kugeragezwa kudatsindwa no kugeragezwa gutera kwizigira ibitaraba reka nk'umukristo rero Imana idushoboze kwihangana ibihe biriko biraduhindukana urashobora kuba warabifisemo uruhara urashobora kuba utafisemo uruhara mugabo ico Imana iguhamagarira iriko iguhamagarira kuvyihanganira pastor nta kintu babwira abantu
papo yuko kwihangana no gushishikara? Hariho akarorero gasanzwe tubona muri Bibiliya k'umugabo witwa Bartimayo. Bartimayo ni umuntu anyigisha muri buno buryo bwo gushishikara kubandanya. Urabona yuko yumvise amakuru ya Yesu ku nzira aho yari ari, aramenya ko Yesu arenganye aho hantu. Bartimayo aca arasemerera cyane avuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, arasemerera. Bartimayo ahura n'intambamyi z'abantu bari kumwe na Yesu, baramuzibiranya, baramuhagarika, baramunumya. Ariko Bartimayo yarashishikaye, ntiyitayeho amajwi y'abantu, ntiyitayeho urwamo rw'abantu, ariko amaso n'intumbero vyiwe vyari kuri Kristo Yesu. Mwene data, kura amaso ku bantu, kura amaso kuri ivyo bihe urimo, ahubwo shira umutima n'ubwenge n'ivyiyumviro n'inkomezi zawe kushobora guhindura ibihe. Bartimayo yakomeje gusemerera abwira Yesu nubwo amajwi yari menshi y'abantu amuremereye, nigeze areka. Ntabwo we ntushobora gukira, umurondera kwiki vyishana, ariko yarakomeje, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yarazi uwo ariko arahamagara. Nawe ntucike intege, komeza. Harageze igihe Yesu aramutumako, babandi nyene batera urwamo, niwe ambwiye ati umwigisha araguhamagaye. Uwundi mugore turamuna yaragwaye, yaramaze imyaka 12 agwaye utinyanka. Uyo mugore nawe nyene uretse yuko ikibazo yari afise, ibihe yari arimo bitamwemera gushika aho abantu bari, uyu mugore yahagurukanye kwizera avuga ngo niyo nokora kuyonga bw'impuzu ziwe gusa nokira. Uyu mugore yaragerageje kuja muri fure y'abantu bari kumwe na Yesu, ariko yarafise intambamyi z'ukuntu aza kumushikira. Birashoboka ko bagerageje kumubloka n'ibindi, ariko wewe yagwagwa imbere, yateraga naho Yesu ari. Wowe uri mu bihe bitoroshe nuko dukomeje kubivuga, wowe uri mu bihe abantu bariko barakwagiriza ibi na biriya, wowe uri mu bihe bitandukanye, no kubwira ngo gumiza amaso kuri Kristo, ihanganira ibihura rimwo mu gihe bitarahinduka, ariko ntuhagarike gusenga, ntuhagarike kwizera. Bibiliya ivuga ngo mbega hano mu gitabo ca Luka igice ni ca 18 umurongo wa mbere havuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga nibatarambigwa. Urumva rero nubwo ibihe bitarahinduka nturambigwe, ntuhagarike gusenga, kuko ni kimwe mu bizotuma ibihe bihinduka. Kuko Bibiliya ivuga ngo tuyikorera amaganya yacu yose, niyo tubabara, iyo niyo tubwira ikatwumva ikadutahura. Nshuti mwene data, ihangane. Hanyuma hano havuga ngo mbega Imana izoburite ucira urubanza rukiza abo yatoranije naho ibatevya. Birashoboka yuko utebeye mu gihe c'ubugomba, mu gihe c'ubuseribateri, mu gihe c'ibinabiriya, ariko menya ko igihe kimwe izogucira urubanza rugukiza. Yo baravuga ngo ariko jeho ndazi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi kwiherezo azohagarara kw'isi. Aya n'amajambo y'ivyizigiro yatuye ibihe bitarahinduka, ariko yari yizera ko umunsi umwe Imana izohindura ibihe. Yobu ngo agisenga, Imana imukura ku burushwa bwiwe bwose. Nawe birashoboka, sindabizi ngo nejo canke hirya yejo, ariko ndazi ko hariho umunsi Imana izoza guhindura ibihe, uburushwa n'ingorane n'ibibazo nibi Imana ikabihindura. Imana ibiragwatiriza amahoro yayo n'umunezero wayo mu buzima bwawe. Amina. Turizeye yuko ari amajambo yakorana kandi bashikanye, turizeye yuko muriko muratahura yuko nk'umukristo nibyo turashaka gushika mu bihe, tuja mu bihe bitameze neza, mugabo ijambo ry'Imana canke Imana iduhimiriza gukomerera muri ivyo bihe, kuba abantu bakomeye, kutanyiganga, kudatakaza ukwizera, kudatakaza kwizigira Imana, ukwizera Imana, kudatakaza ukuramiriza mu kwirondera. Rero ndize ko uno mwanya wawe umwanya mwiza, nagomba dufate umwanya wo gusenga muri uno mwanya. Rero sabe pastor adufashe umwanya avuga akajambo kanyuma, hama yongere akajambo kanyuma uwo tekerera abantu mbere ko dufata umwanya wo kubasengera, hama yongere asengera abantu bafise ibibazo kanaka, ushaka kuba afise ibibazo kujya twabivuze, pastor ubafashe kubasenga, hama ndaza guheraheza senga. Hari ijambo riri muri Daniel rivuga ngo abazi Imana yabo bazokomera. Nibamara gukomera bakora ivy'ubutwari. Muri ivyo bihe rero biragusaba kumenya uri mu ruhande rwawe ninde. Mbega arananirwa, mbega aratsindwa, mbega
nagomera kubwira ngo uri mu ruhande rwacu ni Imana Data. Amen. Ni Kristo ntananigwa. Ntanarimo. Niwe Bibiliya ivuga ngo niwe aganza kwishira hejuru kw'ikiyaga. Uwo rero ugomba kumenya, ni wamenya Imana ya uzokomera. Amen. Ahandi ikindi numva no gusengera, Yesu yarabwiye abigishwa ngo Satani yabasavye kugira abagosora. Ivyo bihe birashoboka ko hariho n'ibihe birimwo kugira bikugosora. Ariko arabwira Petero ngo weho nagusengeye ukwizera kwawe niguhere. Ni wamara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Numva no gusengera muri ivyo bihe ukwizera kwawe niguhere, ukomeze kwihangana kandi urindire umwami. Amen. Amen. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, imbabazi zawe, ndagushimiye kuri Kristo ntuhinduka. Bibiliya ivuga ngo ko ari urejo uyu munsi ni kuri, mwa nejo ni kuzoburi. Ndasengeye uyu mwene data yumva rushe, yumva aremerewe kubera ibiharimwo, yoba ari intambara, yoba ari amadeni aremereye ubugingo bwiwe, yoba ari iterabwoba ariko arahura naryo, bwoba ari ubugumba, bwoba vyo bari ivyaha, zo bari intambara zicankwe ziriya. Mwami Yesu ndasenga kugira ngo imbaraga zawe zimusange, ubushobozi bwawe musange, mpwemo yo Mwami Imana musange, umuhe kurema mu mutima. Mwami aho bisaba yuko yihane, aho bisaba yuko atunganye, aho bisaba yuko akomere. Mwami ufate ukuboko kwa bano bana bawe mw'izina rya Yesu. Imbaraga zidushoboza guhinduka Mana zigaragare muri twebwe, utugwatiriza amahoro yawe, munezero wawe, ivyizigiro vyawe. Mwami Yesu turinde kwiheba no kwihebura, uturinde kwidoga no kwidodomba, ariko duhe kwatura amajambo y'ivyizigiro dufise muri wewe, duhe kwatura amajambo y'ukwizera kwacu. Urakoze, ndaguhaye icubahiro Mana, izina ryawe nikomeze kubahwa ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Nagomba dufate umwanya muto wo gusengera abantu bafite ibibazo vy'ingwara. Turizera ko Imana yacu ari Imana ikiza. Jambo y'Imana tubwira ko imishaguye twakiza ingwara. Rero ndabwo gufata aho guhaye, wizere ko Imana yacu ikiza, wizere ko aho uri Imana itari kuri kumwe nawe, kandi wizere yuko ivyo bihuri kuraca mu vy'ingwara Imana ibizi kandi yifuza kugirira neza. Fata aho guhaye hama wizere ko Imana hari ikishiri kirakora muri no mwanya. Data ndakoreze mwana umuntu akaradukurikirana mwami, agwaye ingwara yayo yose mwami, ntaco bitwaye igihe ayimazemo mwami. Mugabo ico twizera nuko mwami uri Imana ikiza. Reka data miza hafashe hose mwami, yakira gukira mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami bwa bushobozi data mwe bwakuzura mu bapfuye mwami, ndaseze data mwiza bugende mwami buzuri kiriko kirapfa, buzuri capfuye mw'izina rya Yesu Kristo. Ufise ingwara mwami ye mu maraso mwami, bamubwiye mwami kwidakira, ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo yakira gukira buno nyene mwami. Mwami ugwaye mwami ibivyimba mu nda mwami no mu mutwe, ndasenze buno nyene mwami, turizera dusenze mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami ivyo bivyimba mwami biyonge, ivyo bivyimba mwami tubibure mw'izina rya Yesu Kristo. Koze datameza kuri kuragenderera, akoze mwami ko kuba afise ibibazo byo vyose, ababa bara mu migongo, ababa bara mu nda, ababa bara mu mitwe mwami, ababa bara ahantu hose mwami, turasenze mwami ugukira kwawe kubagenderere mwami, ubagenderere ubakize. Urakoze datameza kubagiriye neza, urakoze datameza kugiye kumva inaye kuri Imana ikiza, kuri Imana ibohora, kuri Imana icinzira. Turagushimira mwami ku majambo yose twumvise hano hantu mwami, turagushimira mwami ko hari abo wakijije, ko hari abo wakiriye inzira, ko hari abakubonye mwami nk'Imana nzima, nk'Imana nzima. Urakoze mwami kutugiriye neza, tubisenze tuvyizera mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndizera ko uno mwanya w'ijambo, uno mwanya w'amasengesho wabaye ukubereye umwanya w'ikimazi. Ndizera ko ugiye kutwandikira kwizo nimero kuzaca umunsi udushingira inahe ivy'Imana ikirakora mu buzima bw'iwawe. Turamaze kuronka abantu benshi naye nyinshi na pasteur, abantu benshi badushingira inahe ivy'Imana ikirakora mu buzima bwabo. Nimba hari ivyo yabakoreye nawe irashobora kwigukorera. Rero naho butambuka ikindi kiganiro nk'aya manka ufise umutwaro wande kuri zo nimero zuraca umunsi tugufashe gusenga cyangwa dufashanye gusenga. Naho butaha rero mu kindi kiganiro nk'aya mango, Imana ibane namwe. Amen.